Ok, ok. On va aller voir. ubwa mbere nashaka kuba perezida nkunda gukora j'aime me sentir utile uvuga ati je nkora Bloxima mu bintu mba nakuye mu buterere niyo kugira niyo kuronka une clientèle yemera exactement yuko ibyo dukora bikomeye naho biva mu bintu suspect entre guillemets c'était autour de ama twatanguje kugira n'amatese yari nka 40 au cours de 42 45 000 musi y'akazi ka mbere nagize nimvye ikinogo ca toilette ariko nk'ibyo umuntu umushene umusanze ariko ariba ikinogo ca toilette ngira ati boronka nahuje. Hello best fam, nizera ko mumeze neza nanje ni bon hama nkaba nizera ko weekend yanyu yagenze neza. On your screen muko mubona Dodi nkaba ndabaye ikaze muri ca kiganiro canyu personality nkuko musanzwe mubimenyereye tuba twatumiye des jeunes entrepreneurs kugira batubwire ibyo basanzwe bakora entreprise zabo aho zigeze ndetse n'amaprojet bafise muri kazoza. Uno munsi rero guys twatumiye umujeune ni babiri bimvire gufonda entreprise nayo ikaba yitwa Trust Construction. Mukaba mushaka kwimenya don't swipe mugumane natwe kugira mushobore kumenya byinshi kuri bo. Ndabaye ikaze. Murakoze cyane. Twidondore abatabazi. Je nitwa amazina nitwa Kezingabo Auguste Aubin nkaba ndi le directeur gérant en entreprise de construction mais aussi de recyclage yitwa Trust Constructions ngira nivyo. Okay, ndakwita Auguste cyangwa ndakwita Aubin Auguste professionnellement mukunda Auguste ahandi abandi bagenzi Aubin. Okay. Ariko nditaba for both. Okay. Aubin n'umuntu ki akunda iki yaniki? Jewe uzindi umuntu nkunda gukora. J'aime me sentir utile en général. Ndakunda sport, football. Ndakunda muziki kuwumviriza apana gutamba. C'est ça en gros. Alors on dit ibintu byinshi ndakunda abantu bari honnête ndakunda dans malhonnêteté par contre umuntu abesha ego ikintu honnêteté c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mukiri bato kugira abana bose bahejeje iyo bariko bariga baravuga nzo iki nzo umuganga nzo iki mwarota kuri je byagiye birahinduka ubwa mbere nashaka kuba perezida mu nyuma mu économiste en macroéconomie hama un certain moment ndashaka kuba designer architectural ibintu byo kubaka en général nibyo naciye mpitamo muri université. Muri université n'ibyo mwize. Ndashaka kumenya amashuri mwagiye muracako guhera muri alors primaire et maternelle nayigize kuri école indépendante jusqu'en 6e. Hama kuri lycée du Saint-Esprit muri secondaire jusqu'en 3e. Première et seconde je kuri CSOS. Mashuri yisumbuye na universitaire, j'ai fait la Russie, aussi à Gushkamez Université. Ok. Navuga umuryango umeze gute? Umuryango ingene tungana? Yego. Twe turi batatu, je ndo wa kabiri, il y a la grande sœur jewe, il y a le petit frère. Hama muhira twakuriye ahantu hari aba professionnel, papa na mama. Bashaka yuko twiga amashuri menshi kuba twabona nabo nyene ari abakozi babushitse yego sino jewe nakuze bashi nariga nkakira umupira ibyo bintu bibiri byonyine yego muragiye mu Burusiya kwiga muratahutse mu Burundi musanze hari ubushomeri bien sûr mwashitse murondera akazi nk'abandi ba jeune canke byaje bigenda gute? Jewe nararondeye akazi nkiheza juste nkiheza. Mwahejeje ryari? Nahejeje en 2019 et en juillet. Nshika muri septembre, début septembre. Hama narondeye stage professionnel mu Rwanda à 2 reprises biranga. Hama après ça
nkigaruka nca ndaronka comme freelancer nca ndaronka akazi umuntu nkorera ibintu byo kubaka urumva j'étais pas un employé cyari nk'ikiraka hama ndaronka n'ikindi ca kabiri n'ikindi ca gatatu nca ndabona yuko ntashobora gukora gutonda kimwe cyo kubera abandi nca avec un ami à moi mon cofondateur oui entreprise d'ailleurs on a ouvert une entreprise en bonne idée en 2000 tukiri ngaho nyene ikintu cyo kwantrepreneur mwebwe cyo kwikorera mwebwe nyene nticatanguye muri mutoya ntabyo yumvire kuri mutoya cyangwa byatanguye jewe byatanguye kera cyane byatanguye kera yego nka anecdote kuri Saint-Esprit kuri Saint-Esprit abantu bahize haraba ibintu by'ama une fête annuelle yitwa fraternisation tunatanguye mu 8 no mu 9 no mu 10 nadandaza ibintu tunadandaza imbombi rya mbere j'ai pris un stand ico gihe c'était gratuit ndadandaza imbombo n'itofe n'amasisete mwaka wa mbere biranyungukira bien sûr kubera ni fête ya tout le lycée hama mu nyuma umwaka ukurikira ndadandaza nana umutahe umengo sinzi nawukuye naraduze ndadandaza amasafi jus ya kera sinzi ko no bagihari iri ya base de maracuja tusaje twa jaune nama yaourt n'ibiki nagiye ndabigira chaque année muri yo fête hama ikindi kintu yuko ariko nagize bijya bintu byo kwishura ama question je réponse muri mon ma émission ça c'était dans ça à l'époque je gagnais des prix je gagnais amakaye amaradiyo ashanagurisha urumva namye mfise argent de poche atabavyeyi bampaye hama nakuze mu numengo sishobora gukorera undi muntu unumengo nuguhomba en plus na freedom that you get from working for yourself naho urumva ufise akazi kabandi ariko namye nzi yuko ntegereza gukora iby'iwanje uko bigenda kose yego bon bari kuratubwira ko mwaje mutangura entreprise yanyu muri kumwe n'umuntu umwe yego un ami à moi twagize twamenyanye il y a longtemps twamenyanye mu ndege actually tugiye on a eu une bourse on a une bourse yo kugenda mu Rusiya tugenda mu ndege kuba twari tugiye mu gihugu kimwe on s'est rendu compte ko twari tugiye muri ville imwe on s'est rendu compte ko tugiye muri université imwe mais aussi tubona mu cyumba kimwe urumva iyo amitié yaciye ivamwo gukorana kubera nabona umengo n'umuntu nawe nyene akunda gukora hama twumvikana sur vraiment tous les niveaux niho twaciye tugitangura umva no mu cyumba twarara Trust Construction yes kubera icyo zina ni kubera bwa ya honnêteté twiyumviye tuti ikintu sur quoi baser notre entreprise ni trust you have to earn trust hama twebwe turi honnête c'était simple tuvuga trust hama ce que nous faisons constructions ubu rero hagenda na recycling ariko nturahindura izina ni gute mwagize idée yo gukora amabloc arimo amaplastique l'idée elle était là depuis hashi umwanya twayifunze en mars 2020 l'entreprise ariko l'idée était déjà là hama ndibuka igihe kimwe tugenda ahantu mu Ruvumera inyuma y'isoko sinzi yuko uhabona inyuma y'isoko haya ahantu hari ama parcelle manini aya ama parcelle arunzemo toutes sortes de déchets il y a des plastiques il y a vitage amabati yakoze kera il y a beaucoup il y en a beaucoup ariko on a été frappé par la quantité de plastique de bouteilles plastiques yari hari kandi durant longtemps vuga tuti mbega ibi bintu tubonye aha turi sire ko biri n'ahandi nta kuntu twobi byazamo umusaruro tukabikoramo ikindi kintu co tuzana amahera ariko kiri no muri secteur tu maîtrise ya construction ya bâtiment niho rero l'idée yaciye iva cyo tutanga ku developer rero une technique kugira dukoreshe mu mablock ciment ayo mablock yanyu murayakoze donc aratanguye kuja habona aratanguye gusigurira abantu ukuntu ameze est-ce que ntibyabagoye yuko abantu mushobora kumvisha yuko ati iyi block yacu ni nziza kandi na cyane cyane ko irimo plastique kuko bon
normalement abantu twese mu mutwe dufise ko plastique ko ari ikintu kiyonga Mhm. cyangwa kigize kiri pirate ntibyabagoye kumvisha abo bantu yuko iyo bloke yanyu ari nziza kuko izindi zari zisanzwe zihari. Ni challenge n'ubu igihari, au fait c'est abantu bose batahura par exemple ingene le bloc ciment tutegerezwa gukora, twe turabitahura kuko nous sommes du métier, ariko ahigiwe isigurira umuntu akagira amakenga ukamubwira iti iyi bloc ciment irakomeye, par exemple résistance à 2,5 mégapascal, kuri yo urashobora kuyishira à peu près 16 tonnes. Nk'ibi bwiye umukiriya iva dute avuga ati ok ego isa neza mu bweke ikomeye ariko harimo plastique none kandi ntaho turabibona. Niyo challenge ya mbere uyuko abantu bemera le produit atahandi na hamwe hari. Ego amabloke yanyu muri yakoze agatangura abantu bakayagura, niyo feedback ya mbere mwaronse abantu babitoye abaziguze bwa mbere n'ayo ma feedback baba Alors le feedback il était positif. Urumva kenshi baba baduta sur la fiabilité nimba yo gukomera, ariko ubu basemure bakabona ko iguma igororotse atangorane shatubwira bati mwarakoze hama twaramenye yuko ivyo twiyumviye atari byo. Umaze kubona quelque chose est construit à base de ça et c'est durable. Ayo mabloke mukora mu kuyagurisha mugurisha rimwe canke hariho une quantité mvuga ati ni inye amabloke tugurisha imwe mu bisanzwe, ariko turagira réduction mu bisanzwe rimwe tubigurisha 1700 unités, ariko pour abakiriya batwara plus de 1500 unités tudutandaza 1600. Ego et c'est à eux twumvikanye no kugira na transport toshobora kugira livraison, mais hari handi ma frais tushirako de transport, ou alors umukiriya akaza agatura kuri site iri mu Kabondo hama akatwara kuri chantier cyangwa hafi site de construction. Mwatanguranye umutari w'amahera angahe batari banga? Twatanguranye amahera y'amabloke nka on a pris 8, c'était autour de amahera twatanguje kugira n'amathèse iri nka 40 au cours de 42-45 000. C'était juste amahera yo kuduforoma en bois, ko dukoresha amaforoma en métal qui sont durables, tout format en bois twari twateranije la fil à ligature. Donc c'était vraiment rustique. N'amahera makeya y'udusima twagura ku kilo, na grave twagura ku mifuko, n'amaplastique baturivra twe tugatora mu ibarabara à 0 francs. C'est l'idée est venue n'amatest twatanguje ayo mahera. Vu yuko projet yanyu yafasha kandi no guprotéger l'environnement, nta soutien mwaronse y'ama organisation muvuga akora muri iyo domaine ngaha ari mu Burundi? Yego cyane haguca dushaka no kubashimira tutwaronse ubufasha bwo mugambi Payeje. On a soumis le projet kubera n'ibintu biba bisaba uburyo butari buke à engager, surtout que nka twegera matière première ari ibintu usanga bisaba amahera, il y a le sable, il y a le ciment, il y a l'eau, il y a ikibanza n'amabuteye plastique tugura bisaba uburyo. Alors twebwe hageze igihe turavuga tuti amahera dukeneye yangana gutya mbe tuje. On a soumis rero notre projet ku mugambi Payeje, aho tunabashimire cyane. Dushimire ahubwo na son excellence monsieur le président de la République yiyumviriye gushiraho kijya kigo qui stimule vraiment l'entrepreneuriat des jeunes. Twe twabituye rero baratwumviriza turayaga hama baradushigikira mu buryo n'ubu turashakorana. Yego. Ndayisaba kubona ko nibaza ko ni mbere dushobora gukorana n'umuntu yashoboye kuronka yafasha la posture projet yiwe muri Payeje hama tukumva yuko cyaciyemo. Ego hama ni projet novuga yari innovant. Ego ikintu kitari gisanzwe gihari ngaha mu Burundi, nategetswe kubanza kugitestinga kugira manze murabe ko bikunda. Byabatwaye umwanya ungana iki wo gushobora kugerageza ati kuvuga ati okay iyi l'idée ndayifise mu mutwe reka mbanze ndakigerageze ndabe niyo nimba ari ivyo twese tubanza. Byabatwaye umwanya ungana
twibya dutwaye aho tugira ama essai nk'aho gihe twari dutanguye avec nk'utumule cyangwa uduforoma en bois twari dutwaye 6 mois yego kubera on fabriquait amabloc kubera la technique vraiment yaramaze umwaka twaramaze 6 mois tuko turatesta twafabrika amabrique amwe tumenekana tutazi exactement ngene tuyaplaça mbe nangahe mbe tuyatreta gute après mbe dukuramo iforoma ryari après combien de byadufashe 6 mois kugira tuvuge tuti technique ni on va marcher sur ça yego okay kuva mu gitangura ugerageje kuraba gushika n'ubu unyaho mugeze mu nahe ma challenge mwagiye murahura nayo challenge ya mbere niyo kugira niyo kuronka une clientèle yemera exactement yuko ivyo dukora bikomeye naho biva mu bintu suspect entre guillemets uvuga ati je nkora Bloxima mu bintu mbana kuye mu buterere c'est pas évident yuko umuntu abitahura umbe yasa le challenge yuko expliquer mon client surtout ko benshi baba bazi yuko ari amapave sizi igituma abantu bisigaye ari amapave ariko n'ama Bloxima yubaka ni cambe hama ikindi nuko mu kugira dukore Bloxima urumva turakeneye isima nuance aussi hari abantu biyumvira yuko kuri Twitter Bloxima ngo nta plastique arimo ariko en plus de ça turakoresha n'isima hama isima c'est pas tout le temps tuyishaka tukayironka aho tuyikenereye aho usanga nk'aha un client yagize nka commande y'ibintu byinshi bikadusaba uyo mwanya nyene gusha dutangura gutuza byinshi kushugenda ku isoko gasanga nta sima ihari urumva disponibilité y'isima nayo des fois elle pose un problème ni mu numva ko ari ivyo okay aho entreprise yangize mukoresha abakozi bangana alors twebwe dukoresha turi batanu à temps plein hamwe n'aba novuga badufasha amakugira ama collecte ni bo tubakoresha chaque mois umwe n'aba temporaire badufata gucollecte ibintu mu terere canke kuri Tanganyika canke ku marue ngaha turi mu Kabondo abo umwe n'aba temporaire ahamasha tubagurira sur le volume y'ivyo baduha ku munsi mushobora gukora amabloc angahe ku munsi abo bari à temps plein bakora autour de 200 ariko nkuba hagituronka une commande ya byinshi usanga turi kuri 200 tugiye kuri 600 suivant la clientèle ariko abari permanent baguma aho 200 par jour de bloc ngira ndakubaze ikibazo kimwe abajene benshi bakunda kwibaza abajene benshi hariho ukuntu ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza hariho muri entrepreneuriat muribaza ko hariho n'ikintu nashobora gutangura afise 0 francs bout. Ofise 0 francs bout. Yego. Alors ofise 0 francs bout ouais, nibaza yuko il faut avoir l'idée. Byambere. Yego. Il faut avoir l'idée. Hama ofise idée il faut kumenya kuronka n'udufaranga nanduke kugira u développer cette idée là. Hein? Uteza ko ofise idée ariko umuntu wese afise ahera. Ushobora guhera ku tuntu turi simple niba ari foroma ya bois niba ari akantu gatoya ahubwo gufasha kwatenya ya goal ushaka gushikana ushaka gukora utujob akusha droite bidugufasha kuronka gutanga umugambi wa 0 francs bout ariko ari utujob ushaka gukora niba ari server niba ari kugira nko mu Burusiya par exemple anecdote mu Burusiya twarakora amajob muri chantier kuronka udufaranga byo gufasha rero kugira d'autres projets ziwawe tukiri ngaho nyine hariho no mu Burundi donc hariho amamishya amwe abajene bose badashobora gukora nicyo biva ko ngabo umuntu ashitse hanze akayakora nibaza ko byaba biva ko bon sinzi nk'ahantu bazi ko batinya peut-être ko bababona babatwega ariko muhuriye n'umuntu hanze muri dans la même challenges zimwe peut-être nta kazi mufise mushaka kugira muri hanze ntabiba bigihari yego je ndibuka akazi ka mbere nagize mu Burusiya munsi y'akazi ka mbere nagize nimvye ikinogo ca toilette. OK. Ikinogo ca toilette. C'était mon
premier job kandi cari kiraka umva c'était kwimba ikinogo muri domaine yiwawe nyine okay mu Rusiya uragira 7 ans ariko umwaka wa mbere ni w'ikirimi ariko ndiga ikirimi sinari bwanatangure no kwiga ariko c'était nikiede kiraho ariko nk'ibyo umuntu mushene umusaza ariko ari ikinogo ca toilette ngira ati boronka nahuca ariko il faut oser faire ibintu qui sortent de l'ordinaire pour sortir de l'ordinaire hama ufise goal ugiye ukimba ivyo bintu cyangwa kugira ugaserva koza imiduga narogeje imiduga j'ai fait plein de boulot ukoza imiduga biragufasha kuronka utudufaranga ucushira mu ma projet yawe azocakura rero mu nyuma mais il faut avoir à un certain moment ukura amaboko mu mpuzu ugakora des fois iyo abantu abakonfrontateurs ba entreprise kanaka hariho ibintu bimwe bimwe adashobora guhuriza ko peut-être kandi bikanashobora no gusanga bishoboye kuba gutuma bashobora gutandukana mwebwe ni gute mushobora kujera ivyo bintu peut-être en tout cas nibaza ko biramaze kubashikira mu gashobora si gushwana ariko kugira mésentente ni ibintu bisanzwe twame twumvikana hagoye bari ngorane yego gusa novuga gute haraba umwe aseda des fois canke hari igihe usanga dufate deux personnes bariko ntibahushe ku kintu murashobora kubaza une tierce personne mwizeye surtout azi nk'ivyo bintu muba mutagize entente kuri ibyo vous cherchez niba amahera cherchez un comptable niba ibintu bijanye n'amategeko cherchez un avocat conseil ugasanga nukorosha ibintu ariko nibaza yuko il faut d'abord croire muri umwe n'uwundi yuko mwese mushakira neza le projet muba muriko murakora hama des fois il faut s'aider des fois il faut ariko mufise une certaine amitié mudapfa amahera gusa muri abantu bafise leur projet à cœur biroroshe yuko bigira surtout que muba muvuga muti none tubihebe kubera ibi bintu tavyose en tout cas déjà c'est mutegerezwa kutuza ikintu kiri hamwe muza guhuriza ko mwese duheraheza nahe ma projet Trust Construction ifise muri kazoza alors twebwe nous pensons grand dushaka par exemple kubaka nk'ibitaro amashuri amasengero à partir de ça il y a un bloc ciment mais aussi nous prévoyons déjà depuis à partir de la semaine prochaine kugira kwitanda ama pavé twagira ayandi magambo kora ibintu abantu babona umengo hari ama déchets plastiques menshi kora ni yari ku maso ari aussi d'autres déchets dushaka ku exploiter ziva nk'ikintu gifise ama caractéristiques akenewe muri construction cyangwa muri bâtiment ariko dushaka on voit les choses en grand kubaka ishuri koka amashuri n'amasengero c'est très super okay reka ndabashimira ko namwe mukaduha umwanya wacu mukadupataje parcours yanyu mwese ibintu mukora ni byiza muraporera l'environnement tukaba twizera ko n'undi musi tukazobatumira muzobwira karibu tena naho muzasanga muzotere mwinjira yego murakoze cyane kuba mwatugendeye namwe nkaba ndabashimiye kubona mwaratse ikiganiro nizera ko cabaryoheye twumvise entreprise ibyikora hama tukaba turindiriye ama feedback yanyu muze muri commentaire mutubwire uko mwabisanze mwibagire gufyonda like munagisheringa n'abagenzi banyu on se retrouvera la semaine prochaine bye